kuvuga aho nahereye je novuga ko yuko naho ngeze ubu ari different cyane. Indirimbo ya mbere sije nayikoreye, ndimba message nayikoreye n'umuririmbyi ya Kesdan. Nikukwaze we wanza n'ibyishimo mu mutima, uzunyitaho bisubiza mu buzima, uri mwiza ma, uri umwamikazi wanje. Ndi mushasha ngomba sohore nko ku bakunzi banje bo muziki n'abankurikirana bamwe indimo ngomba sohore bategeza kuzokumva itandukanirizo ry'izari zihari. Nkabona ndashoboye gukora audio nziza, video nyene uko ibisa kose, ndabishimira Imana kuko bari ku gatwe kiwanje. Bayitege kwitandukanye n'izindi, kuvuga iyo audio ngomba sohore yakoze aba producer babiri. Yakoze Trustbeat yahora barizwa muri Iteka Music, asigaye Million Sound. Asigaye akora muri Million Sound. Mix ishiramo uyu nani yakoze Only One Hot Mix, nigo mbisohoke itwa Fine. Hello everybody, what's popping out today? Everybody name make sure I'm on boss camera fan boy. So in of this mugende ku YouTube channel, mugire subscribe, like, share na comment. Ni BATV, Instagram host turahari ni BATV, TikTok ni BATV, Facebook page ni BATV. Iyo mbandika simba ndi mbandi kumwe n'umutumire. No munsi umutumire mfise umuririmbyi mushasha afise bishasha agomba kutubwira, reka ndamuramutse n'abaramutse hama tubandanye. Let's go, let's get it. Bro, meze neza? Meze fresh. Namutse abakunzi ba BATV. Yo abakunzi bose ba BATV ndabaramukije. Wagwana. Bro, murafise confidence? Yes. Fise confidence ibisazi? Mba numva nyene meze free iyo mba ndi kumwe n'umuji nyene. Aba meze fresh, aba bishoboye. Yeah. Presentation yabirakaze bro. Asante bro. Kabisa. Yeah. Yeah, iyi ni BATV, umutumire yitwa ni Alan Smith, ariko iyo je njo ndamuvugiye kubera je ndamunsi. Reka nawe abanza bidondere n'iryambere abanje je ngaha kubera nivyo yaje kutubwira, aje kutubwira tuvugane ku muziki wiwe, kuva tanga urugendo rw'umuziki wiwe gushika ku kindi gikorwa yaje kutubwira. Bidondore bakunzi ba BATV. Bakunzi ba BATV ni Alan Smith from Emery Maranvya. Najenga kugira tuyage kuvyerekanye career yanje y'umuziki wanje, naho bigeze n'abikorwa byanje bigeze. Numva cyari ico. Big up son. Yeah. Alan Smith, yo hari indirimbo yawe nabonye kuri YouTube, indirimbo yitwa sindiko ndayibuka neza, ariko hari yindi wambwiye yuko ugomba gusohora. Niyo mwanya tuza kuvuganako. Ariko imbere yuko tuza kuvuganako kuri iyo ndirimbo, ndagomba kumenya kugeza kuri uno mwanya, kuva watanguriye umuziki ugeze ku ndirimbo zingahe? Bon, kuva uno mwanya n'isaha watanguriye umuziki, iyo ngoma nzosohore muri no misi nyene izo bigeze gatanu. Izo bigeze gatanu. Kuvuga nahereye ku ndirimbo yitwa Bumpari. Bumpari twari kumwe n'umuririmbyi itsangi ni wanje, ariko twe kumwe n'umuririmbyi Dora Blues yahora another guy Dora Blues yahora sanzwe ari muri The Fight Production, hari akaba bafamba. Niyo ndirimbo yanje ya mbere kuko ujya tuva hamwe. Ndirimbo yanje ya kabiri yitwa Utadeka, ya gatatu ni My Valentine. Ya kane ni Only One. Ya kane ni Only One. Kuvuga ikurikira nigo mbisohoke itwa Fine. Indirimbo yawe izoba yitwa Fine. Ikurikira bisohoke vuba cyane. Ndagomba kumenya kuva utanguye hari experience wagiye uragira uko watanguye, ndisi ko atari ko siko ubu ubimeze. Kijya gihe hari ivyakugora mugabo bitakikugora. Ndagomba umbwire utanguye kuva kuri Bumpari, kuri Bumpari gushika uno munsi niki kintu kimaze guhinduka? Bon, guhera kuri mvuze ko yuko ikibaze guhinduka kirahari, kandi kinini cyane, ariko ntawo gira byose ngo akwize byose. Sivye ko yuko ubuzima ari ama etape par etape, ibintu bigenda bihinduka buke buke. Kuvuga aho nahereye je novuga ko yuko
naho ngeze ubu ari different cyane. Indirimbo ya mbere sije nayikoreye, ndimba message nayikoreye n'umuririmbyi ya Kesdan. Hari umwaka wa 2020 ndetse n'iya kabiri niwe yayinkoreye. Rero novuga ko yuko impamba nyizo tutigeza kugenda turahura nazo, naho bigenda ukurumva umuntu nagufasha muri byose, utigeza kumereka nawe bidi y'ivyo nawe ushoboye. Niko guca nkora igira gatatu yo nayikoze gatwe kiwanje. Igira gatatu My Valentine ndakora nyene na clip video, ariko ndabishimira Imana ko byari bimeze kose. Hama ngenda ndevolwa buke nkora niyo ya kane only one, nayo nyine iri ku rubuga kuri YouTube channel yanje Alan Smith iriko hamwe n'ingomba sohore. Hariho difference cyane. Uvuze yuko izo indirimbo only one we kuzoka twe kawe, donc ubushatse kuvuga mu buryo buwe kugatwe basi biva ko yuko nta management, ibintu byinshi ugenda uhura navyo music, abazi entertainment barabizi ngene bigoye. Kuvuga basi ni kubwanje jenyene, kubwanje jenyene byose guva hasi gushika kumwisha, haba kuhava kuri audio kuri video byose kabari by'iwanje nikoreje jenyene. Ariko nsubiye inyuma gatowe, Kesdan yagufasha iki niki? Bega Kesdan mari mwahuye gute? Bon, Kesdan nako yuko nahisanzwe ndamufana nuvumenga nyene tu naramukunda nyene nkurikanye indirimbo ziyo, naramumviriza cyane hariya. Rero hategurwa show ahantu bitwa ku Buhomba. Hamaze gutegurwa show ndavuga ati show sinigezwa gusiba, me gusa narisanzwe nyene numva nkunda umuziki, nanifise umuziki nari naranditse nyene ni rap, yo bompari. Rero maze kugenda muri show yiwe, bon turashika nyene turaenjoyinga tubiramera fresh, niko guca asaba umuntu ashaka kuririmba nyegera ajya hano ha B-face. Kwera nanje narisanzwe ndamukurikirana, bavuga ko yuko nenda hazi ko haririmba kandi nahagendera kuri melody. Ndagira amahirwe arantora, usibye ko benshi bari babishaka kuja imbere, ariko ndagira amahirwe arantora. Amaze kuntora icyo gihe ndibuka narayiririmbye kweri, ndaririmba fresh. Maze kuririmba fresh sinzi cyumviro canje muhajya mvuye kuri stage, ndavuga ati bon nta kuntu ushaka kumubwira ko yuko shobora kuba afise, je nabona ko kweri ashobora kubinkora, niko navyumva mo nafise ukwizera muri jewe. Ndavuga ati nta kuntu ushobora kuyumvira kumubwira ko yuko nanje mfise indirimbo ko yabonye namumfashije nawe ntiyomfasha. Ico gihe ndibuka bakorana n'umujama yitwa Da Silva nyene yafata ibiganiro kuri Wakala TV. Umujama yari yaje kom bodyguard wiwe. Ndamubwira ati je ndashaka tuvugane na Kes. Arambwira ati irindira wanza heza akazi. Amaze guheza acara amagaro jya mujama, Imana ishimwe twari twanahuje kwera twarayaze turahuze sangana umujama nyene w'umuntu no stress nyene ameze fresh nyene mu mutwe. Hamarambwira tugende. Rero yamaze kuva kuri stage kugira muyage, ahamara asabira ikiyago. Tumaze kubona na Kesi ndamubwira ingene ibintu bimeze, kumvo z'ishure, uburyo ndakunda umuziki ariko uburyo nyene tu. Acambwira ko arushe sabe nomero ziwe. Arazima nanaga telefone nanifite icyo gihe ndavyibuka, ariko narazanditse ahantu. Ndamurondera, maze kumurondera ndamwiyibutsa, aranyibuka. Aca mu munsi dushobora kuzobonanira ko kugira shike muri studio ankora ico gikorwa. Rero maze kumwandikira arambwira aho ndamusanga, kubera ko urabizi ibintu by'abastari nashobora kumwandikira uno munsi akayishura haciye indwi. Amaze kunyishura asanze yanyishyuye ko yanaca ku telefone k'umugenzi akanyishura haciye indwi. Ariko arashikana isezerano, aca arambwira aho tuzobonana no tuzobonana. Ndashika, maze gushika rero nko guca mbwira nje muri studio, yari umunsi wa mbere vraiment. Ego umunsi wa mbere gishika muri studio, ntabwo wagize n'ikihe kintu cagutangaje cyangwa ukavuga ati jewe ndaza kubishobora, uko wabiziga wabisanze gute? Bon, nova ko yuko jewe muri jewe nova ko yuko ntabwo banumva, ahubwo narindyohewe
nari njyowe ntabwo banumva hano kuvuga ngo naragize ubwo bandiko ndarecordinga ari mu ya ntabwo banagize ntabwo numva umenga ndiko ndaryoherwa kuba ndiko ndabikora hama nyene ndinje ndakora beat dwejeje arayimpa ndagenda kweri ndakosora ivyo nari nagize maze kubigira niko guca nsaba ujya muri nivyo blues kugiremo ashiriyemo amajwi ya chorus kubera ko jewe narimba rap iyo ndimo nananditse muri rap aranyemerera turagenda turakora vraiment tabwo bahubwo ndabinezererewe tu maze kubikora mu producer yamukora yitwa BBM ubabarizwa muri South Africa cengira imana nziza nawe nyine turahuza tumaze guhuza tuba bagenzi aca nkorero ya kabiri ku mafaranga make ntuvuga ko yuko namuhaye amafaranga uko nyene banganye uko nyene Alan Smith je nakwakiriye nk'umuririmbyi mugabo je ngene mpora nakira abarimvyi no musi sinzi ibintu byamfashe nange nzobonebwe bwo kukwibutsa uri umuririmbyi urafise indirimbo zicika kuri nzina ndagomba niwe uza kwitiramo itugirira let's go wallahi sinkubesha urenza abandi kuyumvira kuri wanje binjana handi kiukweli misi wazi nikuache tukiongea mispendi nikukange nikukwaze we wanza ni ibyishimo mu mutima uzunyitaho bisubiza mu buzima uri mwiza uri umwamikazi wanje nzira y'ubuzima bwanje sinobaho nagufise mutima wanje nukansige thank you uririmba neza merci ariko ndafise ikibazo aho nyene watubwiye ko indirimbo yawe ya mbere Bon Pare wari kumwe na Dala Blues wari kugira rap abaririmbyi benshi bakunda gutangura muri rap wowe vyagenze gute kugira winjire mu bintu byo kuririmba byo guhibongoza kuvuga je natanguye rap kandi rap nuvuga ko yuko kenshi impamvu batangura abaririmbyi kenshi kuri rap n'umudiho woroshe kwandika n'umudiho uri kurandika nyene wumva nyene kumenga biza nyene vyirukanga ari ibintu bisanzwe bikurimwe nyene ariko R&B nayo ni nuvuga ko yuko ni style urinda bisaba ko yuko ari ibintu bimwe murinda gukora kugira ushobore kuyikora fresh kandi R&B nayo nuvuga ko yuko majority benshi barayikunda benshi ndavyumva benshi barayikunda niyo mpamvu ushobora kubona umuririmbyi ari ategezwa guhera kuri rap hama mu nyunga agiye kuri R&B ugiye kurana B-face wana kwa hibongoza uno musi bamusanga muri rap cyangwa akajyama cyane muri R&B ndavyumva kandi ugiye kumva izindi ziwe za rap ni indirimbo nziza cyane ndavyumva ni indirimbo ushobora kuvuga ati none yagiye muri R&B gukora iki ariko abafite icabona kuko iyo usohoye iyo ukoze R&B n'umudiho mwiza cyane abantu bumviriza sana kese n'umuntu wari wese akumviriza ndavyumva ariko rap nyene tu nayo nyene imeze fresh abantu barayimviza nyene bakavuga ati ujya mpeti yanditse fresh nyene amajambo ameze fresh ariko nigera cyane aho R&B bishobora kugera Alan Smith uriko tubwira byinshi kuva watangura umuziki wawe ariko mavasanga ndiko ndangiye umwanya wo kutubwira indirimbo shasha wawe waje kutubwira ugomba usohore ndagomba utubwire ku muriri iyo ndirimbo shasha ugomba usohore bizoba bimeze gute bon indirimbo shasha ngomba sohore nko ku bakunzi banje bo muziki n'abankurikirana bamwe indirimbo ngomba sohore bategeza kuzokumva itandukanirizo ryizari zihari kubera ko ni ngomba sohore video iratandukanye niyo naheruka gusohora mu cyama nka jewe mba ndabishimira Imana uko biba biri kose kuko nta management ifise usivye nyene abantu nyene baba ari hajya ku ruhande babagenzi shira kubwira shida ati jewe burya ngo manje gukora umuziki abanyemo ntererana n'ibihumbi bingahe urabe nyene cyukora nyene akumva ko nta management ifise rero iyo mbona nkoze music nyene nkabona ndashoboye gukora isa audio nziza video nyene uko ibisa kose ndabishimira Imana kuko bari ku gatwe kiwanje Bitege kwitandukanye n'izindi kuvuga iyo audio ngomba sohore yakoze aba producer babiri
yakoze trust beat yahora barizwa muri Iteka Music ubu asigaye Million Sounds asigaye akora muri Million Sound mix ishiramo uyu nani yakoze Only One Hot Mix ufana aba producer babiri rero kuri ico rero kuri Jemba numva umenga kinanshimishije kuko imba ngerageje gukora kongereza karite mu byo nahora nkora na video iratandukanye nijya niyo naheruka gukora kuvuga rero ico no usaba abantu nuko bodushigikira kuko turi ngaho gira tubaho umuziki nyene tu indirimbo yawe Fine waje kutubwira ku ndirimbo yawe ugomba gusohora kugira n'umuntu azobona ikiganiro imbere yuko ijya ndirimbo isohoka yumva ati jewe indirimbo ntegeza kuyirimbira harimo ubutumwa ubuhe umuntu ashobora kuvuga ati jewe ntegeza kuba attentif kuri iyo ndirimbo bon ubutumwa nuvuga ko yuko ubutumwa ni amajambo y'urukundo namajambo y'urukundo ariko amajambo y'urukundo nayo abafisi yerekeza abafisi iyo biriko biraja urumva nuvuga ko yuko muri kenshi mu kwandika indirimbo bivana ari gihe bishobora kuvana n'ivyo abarimo canke bikavana n'ivyo yabonye kuri kanaka ndavyumva rero hariho igihe ushobora kuririmbira umukobwa uri kuramutongoza hari igihe ushobora kuririmbira umukobwa uri kumuratira akaranga kiwe uko mubona nuko muzi nuko mwifuza ndavyumva rero ivyo bari ibintu biba bitandukanye je indirimbo naririmbye navuga ko yuko ndiko ndamuhayagiza ndiko ndamuhayagiza ndiko ndashima n'ukuntu ankunda birenze namaze kumuhayagiza ndamurondera aranyemerera numva acarankunda cazare ankunda uko navyifuza nuko donc uriteguye yuko abantu bazokuna indirimbo yawe bategerezwa uko jewe novuga ko yuko ndabishimira Imana uko biba biri kose naho mbaye hajya umwana azotanga umuntu akiri muto kandi kuko akiri muto urabona ko yuko umwana azokwimanura mubona umubwiye ikintu kubera aravuga ati oya kandi ari umwana ataraca ubwenge niyamara guca ubwenge ntabizogenda gute kuvuga impamvu mvuze uko ahantu usanzwe mba musiti wacu ndabishimira Imana abantu baranyereka urukundo niyo mpamvu ndabwira ko yuko hari abantu ku ruhande b'abagenzi bashobora nyine kuba bamfasha bakamanaginga ariko siko management ubwo bari ubufasha nyine bwa kijama ndabishimira Imana ko kweri hajya iyo usohoye indirimbo burya abantu bayikunde uri umustar urabibona usibye ko yuko ushobora kutabyerekana cyane kubera we bivanye nuko umuziki urarusha attention umuziki urarusha kugira wiyumvire kuvyandika kugira ushobore gutanga amafaranga ibihumbi majana birenga utavuga ati nzobikura uyu munsi ariko ukabikora mvu bikunze ukarekura amafaranga aho ni uruhishirije umuziki byumva rero kuvuga ahantu usanzwe mba baranyereka urukundo naho abaye amasho nyine yiwacu mwiste nyene ndabona ko abantu turi kumwe indirimbo yanjye izosohoka ryari bon indirimbo yanje izosohoka jeudi ndamusi turi le 16 turi le 16 tufate nka le 19 le 19 uko nizo bigiye kuri YouTube ma 17h okay tuzogerageza abantu babone kino kiganiro imbere yuko indirimbo isohoka so uruca umuririmbyi mushasha hari abaririmbyi tuzi baba star bafise amahiti menshi ba Dramati ba D1 ba Kiriko ba Double J bande mbega wewe ubona uzushika kuri urwo rugero ryari mbega hagati y'abo baririmbyi uvuga ati jewe nk'uyu muririmbyi ndakunda uyu nifuza gukorana n'uyu bariho abo wumva gukorana nabo muri abaririmbyi uvuga ati je ndose opportunity yo gukorana n'umuririmbyi no gukorana n'uyu jewe kweri kuvuga fisi wo nkunda ariko ntashaka kuba nkawe jewe umuririmbyi je novuga ati ndose amahirwe twakorana ni Big Fizzo niyo novuga ati twakorana ariko n'abandi nyene twakorana ariko ndamukunda ndakunda nuko aririmba ndose ayo mahirwe sino yafusha ubusa nuko okay urafise ikintu wobwira abakunzi bawe kugira ngo indirimbo yagume yiteguriwe cyane ushobora kubabwira hama dusenzere
ikintu bwira abakunzi banje nuko bo kwitegura je bagiye cyose kivuke ikintu bwira abakunzi banje kwanza nuko bo kwitegura iyo ndirimbo kuri iyo tariki bakagumiza bahaguma kuri YouTube barindiriranye igishika iyo ndirimbo kuko indirimbo itandukanye n'izindi zose kandi ikintu basaba kugira subscribers bongereze kuko urabona turashari bashasha na support zabo turazikeneye sana. Bakunzi ba BITV, I go by the name make sure I'm on boss camera fan boy. I was just thinking like you already know, as you already know, badi kumwe mutumiri twa Alliance Smith niyo twari turi kumwe no munsi ryatubwiye munsi ku rugendo rwo muziki atubwiye indirimbo shasha agomba gusohora yitwa Fine. Ndababwira yuko afise n'izindi ndirimbo kuri YouTube yitwa Alliance Smith, indirimbo ariko gusohora yitwa Only One, ubu naho goma dutemwo Fine. So mugende kuri YouTube channel yo mugire subscribe mbere yuko indirimbo yibisohoka, hama ijya ndirimbo muze mubibone ubwa mbere yatwijeje yuko indirimbo izo biryoshe nta kintu kimwe kizotuma mutayikunda. So ndabutse ko muri BITV dufise BI production, turafise photography, videography ame n'ibindi. Umuntu afise urubanza, umuntu agomba ibintu bisa neza, umuntu agomba quality nziza, arahayo kaze muri BITV tumukoreye ibintu bisa neza cyane. Turabakunda. Ciao ciao. Wakoze kuza. Ndabashimiye namwe.